iyi nama mpuzamakungu iriko irabera ngaho no munsi ni inama igihugu c'u Burundi kizohakura akarusho kadasanzwe. Ubwa mbere na mbere no gusangira ivyumviro n'abandi bari mu isi yose ducane cyane duherera hafi mu karere iwacu. Gusangira ivyumviro no kuva no kungurana ubumenyi. Kigira kabiri abarundi bamenye yuko ubu intumbero isi turimwo nta nyamwigenda kibaho. Twese dukorera hamwe naha twahuriye ngaha rero kugira ngo tumenye twese twigire hamwe tuhane ivyumviro kugira ngo ibidandazwa bishikire uwo ari we wese, ibidandazwa bivuye hanze bishikire uwo ari we wese biri ku giciro gitonya gishoboka kubera vyaciye mu bantu bafitiye ubumenyi kandi babimenyereye bakora n'abandi bo mu karere canke n'abandi bari muri ubwo rwego gufasha guhanahana ibidandazwa ku giciro gito no ku mwanya muto. Ego mbega nk'umugwizatunga aho ngaha mu gihugu ataramenya nk'ayo ma association ya Badet canke FEAFA mwemwe mutera kama kahe kugira nawe mu mwenterese mu mubwira ivyiza vyayo mashira hamwe kugira ngo nawe ajoyininge aya mashira hamwe. Murakoze cyane gose aha nibaza yuko abagwizatunga mu gihugu bagira urudandazwa ndengambibe bose baratuzi. Twebwe ntimuzotubona ku isoko igwibaga mu bintu vy'ibijumu canke ivy'ibiraya. Twe dufashanya n'abagira urudandazwa ndengambibe. Uwo wese rero agira urudandazwa ndengambibe amategeko y'aka karere ntamwemerera kubikora adaciye kuri iri shirahamwe ryacu. Abakifisa akariganga muhogo n'udatahura ibintu tubabwiye yuko uwo kwihuta hakiri kare bakaza binashobotse tukabahugura tukababwira ibikenewe kugira ngo ntibabananye barangura ibidanazwa vyabo canke baha abantu babibatwarira mu miduga ku giciro kizimvye kandi hari uburyo bushasha tugena dukora duhererekanya n'abandi kugira ngo umuntu wese aronke ibidanazwa ku giciro giciriritse ntaheze ngo azimbe abanyagihugu n'abenagihugu bari muri kigihugu cacu. Cane gose uno munsi iyi summit irikiraba ku ncuro yayigira gatandatu mbi incuro yayigira gatanu n'izindi ncuro zari zabereye mbega ubu bwo bari ubwa mbere bereye mu Burundi mbega iyikurikira igira indwi yizobera. Aya n'amahigo Burundi bugize kuko iyi summit n'ubwa mbere bera ngaha muri igihugu ciwacu n'ayahandi iba umwaka wose mu bihugu bigize akarere vya EAC yaheruka ibera Tanzania yari ya mbere yaho yari yabereye i Kampala nukundi nukuvuga mugabe izokurikira turaza kubiranahana kw'ivyumviro twebwe bene ishira hamwe bene federation kugira ngo no ejo ni inama yahera muzomenya igihugu giye kwakira inama izokurikira umwaka uza. Ubu ntavyo nababwira kubera tubanza kuja mu inama kuko murabona ko ari inama ihambaye tubanza kuvyiga neza kuraba igihugu uwo kibona cyo gishobora kuyakira umwaka uza. Ubu bikora bimbaza nta nyishu no guhitomoye ntabanje kuvugana nabo tubijejwe kugira ngo tuvuge tuti ejo ni gukinaka kizosura kuyakira havuye Burundi. Turabaramukije mwese abakunzi ba Teledora Richesse nkuko mumenyereye kuri micro ya mbere ni Blaise journaliste international emblematique imbere ya kamera naho numutumira ashajije cyane muramubona mutumire turaguha ikaze mu bwami bwa Teledora Richesse wongera widondora abadukurikirana. Murakoze cyane gose kubona mwantumiye kuri televiziyo yanyu. Jewe nitwa Philippe Ndikumana nkaba ndi mu bantu bajejwe gukorosha ingene bidanazwa vyinjira no kwidekara muri douane. Nkaba ndi muri association Abadet, association burundaise d'agents en douane transitaire, narayirongo imyaka 4 hanyuma ndaheze ikiringo canje ndahereza ubunsubirira Chandarongora na federation y'akarere yitwa FEAFA, Federation of East African Freight Forwarders Association, naho nyene ndaheze ikiringo canje. Ubu nkaba rero ndi mu bantu bariko baratunga ibikorwa by'ino munsi vya Global Logistic Convention 2025. Nivyo. Monsieur Philippe uno munsi rero turi ngaha mu summit ya Global Logistics Convention 2025 irikiraba ku ncuro yayigira gatandatu mbega ibi bintu bifise intumbero yahe? Intumbero ku bantu batabizi ha mu gihugu iwacu ntiho tubimenyereye ariko bavuze Global Logistics no kuvuga nivyo bintu n'ubwo buhinga bwose nabo bantu bose bahurikira kwihangiro rimwe ry'ukorosha nyene bidandazwa biva kubabikora bikaba bigaca mu kiyaga
mu mabahari kugira bishikire umwenegihugu ari we wese beje kuba dedouane na oberi gacamwe abatransporteur abo bantu bose bajejwe korosha kugira ngo ibidandazwa bishobore kwinjira ngaha mu gihugu iwacu bishikire ubikeneye. Rero intumbero n'ihangiro y'iyi nama ni inama y'akarere ihuza ibihugu byose biri muri akarere n'ibindi bihugu byashoboye kuhashika by'isi yose. Intumbero rero nuko uwari we wese yipfuza kuronka bidanzwa bivuye hanze abironka ku giciro gito gishoboka no ku mwanya muto ushoboka bivuye kuko ababikora abakora ako kazi kose nofata ko ari nko guhanahana umwe wese wo bica mu ntoki abikore mu mwanya muto ku mafaranga make kandi akora umwugazi yigiye afitiye impamyabushobozi kandi abikora neza abantu bose bakabishima. Naho rero twese twahuriye nk'isi yose kugira ngo duhanahane ivyumviro kugira ngo abasigaye inyuma nimba hari abarundi baba bagisigaye inyuma nawe aje ku murongo w'abandi kugira ngo ntitushobore kuronka ibizanazwa bizimvye kandi hari uburyo uko tubironka biri ku giciro gitonya. Cyane gose. Hama hariho abantu bariko baratwumviriza wavuze FEAPFA uravuga ABADET neza na neza ubivuga kome abbreviation urayivuga. Mugare turashaka kumenya FEAPFA ni iki exactement mu Kirundi, ABADET ni iki mu Kirundi. Ibihe tugezemo ngaha mu isi nta muntu ayikora akazi yikoranye. Abantu baja mu mahuriro bagagira urunani. Aha rero igihe aka karere kacu kabayeho kibita EAC abantu bajeje korosha nyine bidanozwa biza ntibasigaye inyuma baci bagira urunani. Ubwa mbere bahera ngaha mu Burundi tugira urunani rwitwa ABADET. ABADET nuvuga Association Burundaise des Agences en douane et transitaires. Tuja muri iryo shira hamwe turerekana ubuhinga dufise hanyuma turaja no mu bintu vy'uko twofashanya twungura ubumenyi turanavyiga aha bose banabifitiye impumyabushobozi abatarayironka bari ku mashuri n'abandi turabarindiriye. Ugo gwego rumaze kuba ngaha mu Burundi twaciye tugira urundi rwego rw'akarere rwitwa FEAPFA. FEAPFA ni Federation of East African Freight Forwarders Association. Nugo gwego rero muri aka karere ka EAC ruraba abo bantu bose baba logisticiens bajeje kushikana ibidanazwa bitezogera mu mwanya muto bahuriramwe nk'akarere ari nago rwagize iyi nama turiko turakwirikirana uno munsi. Turetse n'ivyo mumenye yuko ubu tugira twinjire mu karere ka Afrika yose turiko turakora rero muri iyo ntumbero urundi rwego rwerekeye kontina ya Afrika. Tuvuye aho tuzosibizwa mu rwego bita FIATA mu rw'isi yose turiko turarutegura nago nyine tugwinjiremwo abarundi mutubone turimwo kugira ngo igihugu cacu ntigisira nyuma mu mpande nimwe yerekeye ibintu by'urudanazwa na cane cane korosha ibidanazwa bizanga koroheza ibidanazwa bizanga mu gihugu cyacu. Aho nyene tukiri ngaho rero nakahe karusho ku gihugu cy'u Burundi kigiye kunguka biciye kuri ino summit iri kibera ngaha mu Burundi no munsi. Iyi nama mpuzamakungu iri kubera ngaho no munsi ni inama igihugu cy'u Burundi kizohakura akarusho kadasanzwe. Ubwa mbere na mbere no gusangira ivyumviro n'abandi bari mu isi yose ducane cyane duherera hafi mu karere iwacu. Gusangira ivyumviro no kuva no kungurana ubumenyi. Kigira kabiri abarundi bamenye yuko intumbero isi turimwo nta nyamwigenda kakibaho. Twese dukorera hamwe naha twahuriye ngaha rero kugira ngo tumenye twese twigire hamwe tuhane ivyumviro kugira ngo ibidandazwa bishikire uwari we wese ibidandazwa bivuye hanze bishikire uwari we wese biri ku giciro gitonya gishoboka kubera vyaciye mu bantu bafitiye ubumenyi kandi babimenyere bakora n'abandi bo mu karere canke n'abandi bari muri ubwo rwego gufasha guhanahana ibidandazwa ku giciro gito no ku mwanya muto. Ego mbega nk'umugwizatunga aho ngaha mu gihugu ataramenya nk'ayo ma association ya ABADET canke FEAPFA mwemwe mutera kama kahe kugira nawe mu mwenterese mu mubwira ivyiza vyayo mashira hamwe kugira ngo nawe ajoyininge aya mashira hamwe. Murakoze cyane gose aha nibaza yuko abagwizatunga mu gihugu bagira urudandazwa ndengambibe bose baratuzi. Twebwe ntimuzotubona ku isoko igwibaga mu bintu by'ibijumu canke ivy'ibiraya. Twe dufashanya n'abagira urudandazwa ndengambibe. Uwo wese rero agira urudandazwa ndengambibe amategeko y'aka karere ntamwemerera kubikora adaciye kuri iri shirahamwe ryacu. Abaki fisa akariganga muhogo n'udatahura ibintu
tubabwiye yuko uwo kwihuta hakiri kare bakaza binashobotse tukabahugura tukababwira ibikenewe kugira ngo ntibabananye barangura ibidanazwa byabo canke baha abantu babibatwarira mu miduga ku giciro kizimvye kandi hari uburyo bushasha tugenda dukora duhererekanya n'abandi kugira ngo umuntu wese aronke ibidanazwa ku giciro giciriritse ntaheze ngo azimbe abanyagihugu n'abenegihugu bari muri kigihugu cacu. Cane gose uno munsi iyi summit irikiraba ku ncuro yayigira gatandatu mbi incuro yayigira gatanu n'izindi ncuro zari zabereye mbega ubu bwo bari ubwa mbere bereye mu Burundi mbega iyikurikira igira indwi izobera aya n'amahigo Burundi bugize kuko iyi summit n'ubwa mbere bera ngaha muri higo ciwacu n'ayahandi iba umwaka wose mu bihugu bigize akarere vya EAC yaheruka ibera Tanzania yari ya mbere yaho yari yabereye i Kampala nukundi nukuvuga mugabe izokurikira turaza kubiranahana kw'ivyumviro twebwe bene ishira hamwe bene federation kugira ngo no ejo ni inama yahera muzomenya igihugu giye kwakira inama izokurikira umwaka uza ubu ntavyo nababwira kubera tubanza kuja mu inama kuko murabona ko ari inama ihambaye tubanza kuvyiga neza kuraba igihugu uwo kibona cyo gishobora kuyakira umwaka uza ubu bikora bimbaza nta nyishu no guhitomowe ntabanje kuvugana nabo tubijejwe kugira ngo tuvuge tuti ejo ni gukinaka kizosura kuyakira havuye Burundi. Uno munsi mu bari hajya babatumire mu ino summit twabonyemwe abava mu bihugu nka South Sudan turabona bava muri ntuzenya muri Singapore. Eske uburundi rero abarundi muko bahurikiye muri FEAFA canke muri ABADEP ni gute bokwigira ku bihugu vyakize nka Singapore canke abo bashora mari bo muri Singapore kugira ngo ibintu byo mu Burundi nawe bibe very international. Urakoze cyane gutyo n'ikibazo kinejereje kandi kije ku mwanya wo nagomba kubwire yuko ibihugu biri ngaha n'ibihugu birenga hafi nka 10 na Singapore rimwe washaka hari umuntu yatugiriye icigwa ciza kitwerekaho Singapore igeze ku Singapore nico gihugu ca mbere kize muri logistique kigeze imbere y'ibindi bihugu byose muri logistique nico gitwa twamutumiye ngo aze ngaha aka karere tumwigire ko twigire no ku bandi bari ngaha rero aha iyi nama ni inama y'isi yose ni inama y'akarere ni inama tuguma guhangana namwe ivyigwa aha rero abarundi tugiye kwaronkera ubumenyi budasanzwe kubera twahuye n'abandi bantu bava imihingo y'isi yose kugira ngo nimwaza kubira mu mapaneli mwaza kubibona nyena hana ivyumvira tugaharira tugakuramo intumbero ibereye na cyane ibereye y'Uburundi muri iki gihe turimo. Aho nyene dusana bariko barasozera mbega iyi summit yoba yitabiriwe n'ibihugu bigera kuri bingahe? Nababwiye yuko ibihugu biri ngaha n'ibihugu birenga 10 sinovuga sinosubira ngo ndabisubiremo vyose ariko n'ibihugu birenga 10 hari ibihugu vy'Iburaya hari ibihugu vyo muri Aziya vyo muri Afrika vyo muri aka karere mwabonye na Zimbabwe na South Africa hari ngaha na Ethiopia ana twebwe inama iyo tugiye natwe barandi turagenda rero ngaha nagomba ngire ko ntumurira abarundi bari mu rudandazwa canke bari mu bundi buzi buhuriye n'urudandazwa ndengambibe ko ibikorwa bigiye kuzabira kwirikira boza baravyitaba kuko iki ni cigwa turonse ngaha mu Burundi mu bwa mbere inama iba kandi iradushimishije inama yabaye birashimishije cane gose. Hariho abasanzwe bakunda kuza baridoga canke ugasanga ariko haribonekeza ibidandazwa ugasanga bimwe biriko vyinjira novuga nko mu kinywabi mbega ari no huriro hari ico ryo bari rigiye guhindura mu kugwanya ibidandazwa biba bije novuga nko mu nzira y'ikinywabi. Bo ibidandazwa vyinjira mu nzira y'ikinywabi birabaho mu isi nzima byose birabaho ariko rero ko nakazi cane kajejwe leta ariko n'umwene gihugu ari we wese arahamagariwe kugira ngo agwanye urudandazwa ruciye mu kinywabi kuko nagahombo kuri leta. Rero twebwe cane aho dushira umutima muri inama yacu ni kintu no kwita fraude intellectuelle abantu badukorana duhugura twigisha tubereka ubwa mbere na mbere kubanza kumenya amategeko yerekeye uvyi kwinjiza ibintu no kubisohora cyane amategeko afite kuri douane n'ibintu byuko ibidandazwa bigenda babitransporta
mu mazi mu miduga mu ndege mu bwato n'ibindi bintu byose bijanye no kurudandazwa ushobora gushika ngaha. Aha rero turi mu bantu ba mbere twebwe twigisha kugwanya urudandazwa ruciye mu kinywabi mu mpande zose, ari naco gituma washaka niyo obere yiketse ibintu ibanza kutubaza tukavyigira hamwe tukavuga yuko aba bantu bakoze ibintu bidakogwa. Ibikorwa byanyu na cyane cyane ibi byo bidandazwa ndengambibe turumva neza na neza yuko ibice byinshi kwijana ari ibintu bikorerwa ku mbuga ngurukana bumenyi. Rero hano mu iwacu mu Burundi benshi basanzwe bafise novuga akabazo ikintu cyo nk'ubu kwandikira umuntu kuri WhatsApp canke kuri platform kanaka umubwiye yuko yogura ikintu canke akarangura nk'umuzigo akoresheje réseaux sociaux mu mutwe aca haza yuko ari ubusuma agomba yibwe. Mbega nka mwege musanzwe muri mwayo mashirahamwe yose mwagiye muravuga nirihe jambo ryihumure ni gute mushobora kubumvisha yuko ibidandazo bishobora kugenda neza utiri urava mu Burundi ukarangura iduba yahaca nkandi hantu mugo bikagusanga aho uri atankomanzi. Aho tugeze ngira ngo muraza kuvyumva mu vyigwa bigira bikwikire urudandazwa ndengambibe rufatiye ku buhinga bwa none bangurukana bumenyi rurabaho, ariko ngo mu Burundi bariko ranonosora amategeko yavyo ntarahera. Ariko ivyo no kuvuga iki no kuvuga yuko ivyo abari uburyo bukoreza abantu kugira ubudandazwa bize atarinze kuva ngaha birashoboka, ariko mumenye yuko ikidandazwa naco kitagenda gutyo. Ikidandazwa tuzogishikira giciye ku mupaka niho tugitegerera kugira ngo bimwe byo kwidoga canke ivyo kugira utijewe sindabibona neza. Ikidandazwa ntikiza mu buryo ngurukanya bumenyi. Ikidandazwa cyo kuza mu buryo ngurukanya bumenyi ntabwo kirabwa na douane, kirabwa n'urundi rwego bita amakori asanzwe. Ariko ibidandazwa bitezwa kuza bigaca ibidandazwa biboneka bitezwa guca kuri douane naho biza vyaguzwe mu buhinga bufatiye ku buhinga bwanguruka bumenyi. Aho rero no bahumuriza yuko ico sikibazo kinini nico gituma turi ngaha. Nta muntu ashobora kumenya byose, nta ukora byose. Hari abakora ibi abandi bakora ibindi, twebwe rero turabishoboye kubahumuriza abantu badukeneye bakazoza katubaza tukabasigurira neza nyina bimeze. Ku bintu bijanye no n'urudandazwa bamwe twege turaganira nk'abaje bava muri Tanzania cyangwa muri Kenya twumvise yuko bashira imbere ibintu bijanye no kumenyekanisha ibikorwa byabo bakora. Cyo tugaruka hano mu Burundi kuko ibikorwa byose muri kumunakora n'ibintu bijanye n'urudandazwa mu gihe abantu benshi batarijukira ibintu byo kumenyekanisha ibintu byabo. Mbega ibikorwa byanyu na cyane cyane ino shirame yo ngaha mu Burundi atari ryo mu karere hoba hariho integuro muri ko murategura zizotuma ibidandazwa byashitse hano bihurumbirwa n'abantu baza kubigura biciye mu kumenyekanisha canke kugira ama partenariat n'amateleviziyo canke n'amaradiyo haba yo ngaha mu gihugu cyawe canke ayo novuga hakurya mu bindi bihugu. Murakoze, ico kibazo ni kibazo gihambaye cyane gose, ariko twebwe ntituri muri ubwo buryo. Ariko ico kibazo ni kibazo muzi yuko abadandaza abacuruza bose batezo barihurikiye mwishira hamwe CFCIB. Ico ni kibazo ca CFCIB, Chambre Fédérale de Commerce et d'Industrie. Rero bo kwihuta bagaca ngaho canke kuyandi maradiyo kugira ngo bamenyekanishe ibidandazwa byabo n'ikimenyamenya rabaje nyuma yawo. Twarabahamagaye ngo baze bagira amastande yabo kira bababone, ariko urabona ko atari benshi bitavyo bikorwa. No kuvuga yuko Barundi tugifisa akantu turacari inyuma kugira ngo abadandaza bamenyere ko ibidandazwa bitezwa kumenyekanishwa, baratezwa kwitanga bakabimenyekanisha. Rero namwebwe murabifisemo uruhara mwobegera mukabahugura mukereka inzira nziza kugira ibidandazwa byabo bimenyekane, kuko mwebwe namwe mukora nk'aba tezwa gukorera hamwe kugira ngo abarundi bose bamenye aho bashobora gutwitura kugira ngo ibintu byabo bimenyekane. Murakoze. Neko batashoboye kuza ngo baje iruhande y'abandi nakaye kamwe batera nka mwege mwahoze murongoye amashira hamwe. Akamo no kuja hamwe bakegera abandi bakaraba yuko ibikorwa byabo biri kwiragenda neza, kuko amaradiyo amateleviziyo icakora ni cyane cyane niwe nico. Namwebwe mwobafata mukabegera bashira impande yanyu mukabwira akamaro kayo maradiyo n'amateleviziyo yanyu, bari vyiza. Ngo uno munsi abantu barashobora kugurira ibidandazwa hanze nko kuri za Alibaba, eBay, Amazon n'izindi mbuga baciye ngaho.
eske ivyo bintu mwebwe mu vyo muraba birimo yo cane gose Mm. ivyo turabiraba kubera Mm. Alibaba Amazon ni icitegerezo vy'icaho ibiciro biba bigeze mugabo so kuvuga ko ari icitegerezo cyo kuraba guharura amakori ya douane kubera banya n'abakomisiyonere nk'abandi. Cyane mu mastende tubona hajya twagiye gukora curiosity tusanga hari yava muri Tanzania muri Kenya muga dusanga iri ryo mu Burundi nirijya ryo nyene rya Africa Global Logistics ryo nyene ayandi yose namashira hamwe yo mu karere abarundi turacabona ko bari nyuma mu bintu vyerekeye ivyo kumenyekanisha ivyabo kuko nabo twayaze muri bari hariya bo hanze bo bavuga ko ahubwo bashaka kugiranira partenariat n'amamedia yo ngaha kugira ngo abamenyekanishe mu gihe abarundi bari hajyabo bavuze yuko ngo ni ibintu borinda gucisha kure ngo kugira bagiranire partenariat natwe mu gihe abanyamahanga bo bagumye bavuga ko bavyifuza cyane eske ako kantu burya abarundi ko wavuze tubegere tubabaze muga tukaba twumva ko bakiri nyuma mu bintu muri abadeti mu bigisha abarundi babagwiza tunga ico kintu coba kirimo cyo kumenyekanisha ivyabo cane gose ico kirimo kuko turabikora ariko badushikira nkuko namenda kubwira si benshi nikimenye murabona ku ma stand ari mengo nindwi abantu ni babiri bavuze ngo numwe ariko ni babiri hariho AGR hariho na Sodetra ni babiri abo nabo washaka no kwera basanzwe bari mu bindi bihugu atari Burundi gusa abarundi ruro turacasinziriye mwebwe bamenyesha makuru muracafisa akazi ni mutuvyire mudukangure tumenye gukorera n'amaradio n'amateleviziyo akazi nakiwanyu abandi abona babiba basavye no kuvuga bo barabimenyereye ni vya kera babimazemo iminsi rero haguruka umwe wese mu bimwerekeye televiziyo radio mwegere abo bose babakeneye canke bakeneye kumenyesha ibidanazo byabo bataje kubarondera mwe mu barondere niko kazi murakoze namwe ego hama turabashimiye kubona ingeto mbanze jensoze turabashimiye kubona mwashoboye kwitaba kano kamo kacu twizera ko no hanyuma tubakeneye muzotwitaba naho bwocije mu gitondo ivyo je nabimenyereye nama nakira abantu cyane gose ndarebeshe n'ibiganiro bitari bike murakoze cyane gose hama nk'uwo kenera umugwiza tunga yokenera ibintu vya abadeti canke FEAFA yo batorahe bo twe turafise ishiramwe ryacu riri kuri Avenue du Commerce muri immeuble yitwa New Space biro numero 5 muzoba mutoye FEAFA muzoba mutoye haruguru ya Markaz yego muzoba mutoye FEAFA muzoba mutoye abadeti cyane gose murakoze cyane bakunzi ba Tele de la Richesse mwariko mukurikirana kino kiganiro cacu je nabashikiriza kino kiganiro na Blaise journaliste inyuma ya kamera ubutuma amasana mabashikira sa neza ni Edmond Nkuru nziza turabatumiriye kubandanya mukurikirana ibikorwa by'imbonesha kure yanyu stay tuned. It means that this conference is to highlight how Burundi can benefit from this conference in order to reduce costs and the delays in logistics in order to get goods on right cost. So, what is the added value, as I said, that this will bring to Burundi? So the add value in Burundi for this conference is to know, to get some skills in international logistics in order to get goods on right cost, reducing cost and delays in trade international. And what is the government implying when you are the only to manage this an organization attached with the government? Yes. The FIEFA, Federation of East African Freight Forwarders Association, here represented by Burundi Freight Forwarders Association, has to work hands in hand with the government because, yes, I do recognize that our organization is a private one, but we have to work close hand in hand with the government. Thank you very much.